Ndasubiye kugusuhuza nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Nokwibutsa ko ngaha tugushikiriza amakuru haba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'ubutunzi, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye ubwiwe aremeza ko iki gihe ata mafaranga akwiye ari mu mabanki yo mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aremeza ko ata mafaranga akwiye ari mu mabanki iki gihe. Perezida Ndayishimiye akaba yitanga ko akarorero ko ubwiwe yarondeye miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi nk'ideni arayabura. Uwarongoye Uburundi iki gihe akaba yarabivugiye mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri yamuhuje n'abarongoye amabanki y'ubudandaji, amashirahamwe yo kuguranana hamwe n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga mvamakungu. Iyo nkuru kamwe ku kandi mu buryo bw'idonidoni mu kanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya uri kumwe natwe. Nayo mu bindi kandi ni uko Bob Rugurika harongoye radio RPA ikorera mu buhungiro ariko agira ati mu makuru dufise nuko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfira mu ntambara zibahuza na M23. Ino nkuru nayo kamwe ku kandi ni mu kanyi ntuje kure. Nayo kandi muri komine Nyanzarake abafise ubunywero barengewe n'amatagisi y'umurengera. Mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2023 abafise ubunywero muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi bamaze kuriha amatagisi inshuro zitatu ku bwoba bw'uko bashobora guhomba. Rero abadandaza b'ibinyobwa vya Braludi basaba abatware gusubiramwo uburyo batoza ayo matagisi. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mu kanyi ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize iyi nkuru ivuga ko induta mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania hariko haribonekeza ubukene bw'abigisha. Mw'ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania igisata c'indero kirabangamiwe cane. Haribonekeza ubukene bukabije bw'abigisha muri iyo kambi ariko yari ifise ishure rimwe ryisumbuye Rudende. Ku bwa bamwe mu mpunzi habura abigisha 25 mu gihe abarenga 230 birukanywe mu mwaka w'ibihumbi 2021. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ano makuru rero nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye yemeza ko iki gihe ata amafaranga akwiye hari mu mabanki yo mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi haremeza ko ata mafaranga akwiye ari mu mabanki iki gihe. Perezida Ndayishimiye akaba yitanga ko akarorero ko ubwiwe yarondeye miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi nk'ideni arayabura. Uwarongoye Uburundi iki gihe akaba yarabivugiye mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri yamuhuje n'abarongoye amabanki y'ubudandaji, amashirahamwe yo kuguranana hamwe n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga mvamakungu. Mw'iyo nama Perezida Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ukuntu amabanki yo mu Burundi yamatanga ivyegeranyo vyerekana ko buri mwaka yunguka kandi ko akora neza ariko abakiriya bayo ntibaronswe amadeni nk'uko bavyipfuza mu gihe ata kindi yashiriweho ataraba yitura. Ariko nk'ubu noja kwironderera miliyoni 50 muri banki kuri konti yanje mwoca muvuga ngo ntayo tuguha. None yagiye he ko arayiwanje? Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko ibintu bibandanije uko hataho igihugu gishobora kwishikana, hagasaba amabanki nyabuna guhindura ingendo.
Tubamenyeshe ko kuva aho hafatiwe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu gihugu c'u Burundi hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'amafaranga mu mabanki no mu yandi mazu akora akazi ko kuziganya no kuguranana. Hakaba hari n'intara zimwe zimwe abantu batemererwa kubikuza amafaranga ari hejuru y'imiliyoni zitatu. Ibi biriko bituma umurindi w'ababitsa amafaranga mw'ayo mazu uca ugabanuka maze bagahitamwo kuyabitsa mu mazu yabo. Nayo mu bindi kandi nuko Bob Rugurika agira ati dufise amakuru yuko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfira mu ntambara zibahuza na M23. Uwurongoye iradiyo RPA ikorera mu buhungiro ariwe yitwa Bob Rugurika avuga ko afise amakuru yahawe na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari kurwanya umuhari M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko, aho ngo abasirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfa kuva hadutse intambara zihuza urunani rw'igisirikare ca Kongo harimwo n'ic'u Burundi mu kurwanya umuhari M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ni mu buseruko bwa Kongo. Mu kiganiro ijambo ni rwawe ca radiyo RPA cabaye kuri uwa 19 Munyonyo 2023, Bob Rugurika yagize ati jewe hariho abasirikare turiko turavugana bari hariya muri Kongo, aho hariho abemeza yuko hari abasirikare barenga 300 bo bavuga bati ntidushaka kurenza urugero, mugabo hariho abasirikare barenga 300 bamaze kutuvamwo, bamaze kurugwa mw'izi ntambara. Amakuru rero dufise bahambwa mu binogo no mu mashamba, mu binogo rusangi no mu mashamba ya hariya muri Kongo. Mw'iyi ndwi twasozereye umuhari M23 womenya ko werekanye imyidondoro y'abasirikare 3 b'u Burundi bafashwe n'uwo muhari mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo, hari mu ntambara zikaze zabereye muri teritwari ya Masisi. M23 ikaba yaremeje ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake yishe hamwe n'abandi yafashe mpiri, ndetse ko igiye kubandanya iberekana mu ntumbero ngo yo kwereka amakungu ko leta y'u Burundi yinjiyemwo nayone mw'iyo ntambara ihuza uwo muhari na leta ya Kongo. Yaba leta y'u Burundi canke igisirikare cayo ntaco birashima kugira ico bivuze kw'abo basirikare bayo bafashwe mpiri canke bishwe n'umuhari M23 mu mirwano iheruka kubahuza muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru hari mu ntango z'uku kwezi turimwo. Nayo mu yandi makuru nuko i Nyanzarake abafise ubunywero barengewe n'amatagisi y'umurengera. Mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2023 abafise ubunywero muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bamaze kuriha amatagisi incuro zitatu. Ku bwoba bw'uko bashobora guhomba, abadandaza b'ibinyobwa vya Braludi basaba abatware gusubiramwo uburyo batoza ayo matagisi. Ku bw'abadandaza b'ibinyobwa vya Braludi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, umudandaza wese aramaze kuriha incuro zibiri itagisi ya komine. Arariha kandi incuro imwe mu kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta. Muri Ruhuma 2023 umuntu wese afise ubunywero yatanze amafaranga atari munsi y'ibihumbi 200 y'amarundi muri komine Nyanzarake. Muri Gitugutu abakozi ba OBR bategetse kuriha ibihumbi 50 kuri ubwo bunywero nyene. Uko akaba ariko bisigurwa n'abo badandaza batomora ko komine yegeranije kandi amatagisi muri uku kwezi kwa Munyonyo. Abo badandaza bakaba bavuga ko bamaze kuriha ibihumbi 90 vy'amarundi muri uwu mwaka. Ku bw'amasoko mu ntwaro, iyo komine igomba gukora nk'ibindi bihugu vyo muri EAC bitangura umwaka w'amafaranga mu kwezi kw'indwi. Izo nsiguro ntizinyura abo badandaza kuko bari baramaze kuriha iyo tagisi nyene muri Ruhuma iyo bahora bariha kuva kera. Basaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubw'ubudandaji guhagarika iyo ngingo kuko ku bwabo niyo kuduhombesha. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mw'ikambi ihaye indaro impunzi y'Induta mu gihugu ca Tanzania nuko hariko haribonekeza ubukene bw'abigisha. Mw'ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania igisata c'indero kirabangamiwe cane. Haribonekeza ubukene bukabije bw'abigisha muri iyo kambi, ariko yari ifise ishure rimwe ryisumbuye Rudende. Ku bwa bamwe mu mpunzi habura abigisha 25 mu gihe abarenga 230 birukanywe mu mwaka w'ibihumbi 2021.
Ico gihengeri kirakomeye, birakora bikomeye ku ndero y'abanyeshure na cane cane ko hari n'ivyigwa bitigeze bigira umwigisha kuva umwaka utanguye. Kuri iryo shure Rudende ryisumbuye dufise mw'ikambi ivyigwa bitari munsi ya bitanu, nta mwigisha bifise muri buri kirasi. Dukeneye abigisha 25. Birateye ubwoba ariko umengo birasanzwe kubw'abarongoye ikambi. Ivyo nibivugwa n'umwe mu bigisha bo mw'ikambi. Kubw'iryo soko nyene, ubwo bukene bw'abigisha nubwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho abigisha barenga 230 birukanywe bagirizwa ko ataco bashoboye. Ariko icoba cari cinyegeje inyuma y'uko kwirukanwa kw'abo bigisha, inyuma y'uko kwirukana abigisha ku bwa bamwe mu babikurikiranira hafi, nivyo bariko barasaba. Sivyo, ntawovuga ko ataco bari bashoboye kuko amatohoza yerekanye ko benshi muri bo bazize ivyo bariko barasaba bijanye n'umushahara canke kugomba gutanguza sendika canke aho bazohora bavugira ivyo bakeneye. Abandi basize ivyiyumviro vya politiki, uko akaba ariko bisigurwa n'umwe mu babikurikiranira hafi, atomora kandi ko bamwe muri abo bigisha bavuye mw'ikambi batahuka ku bushake. Abaserukira abandi, abayobozi b'amashuri n'abaserukira abavyeyi barituye abagira neza n'uburongozi mw'ikambi kugira ngo hatorwe umuti urama. Ariko abo banyuma bavuga ko ata buryo buhari bwagenewe ico gisata kandi ko impunzi zitegerezwa kwihangana gushika mu mwaka uza. Turiteguye kandi twaranasavye ko barondera abigisha mu kibano kugira ngo bakore nk'abakorerabushake mu kurindira ko ikibazo gitorerwa umuti. N'abana bacu kandi vyotunezeza baronse ico bakora. Biranerekana urugero rwo gukunda igihugu, ariko uburongozi mw'ikambi bwaranse iciyumviro cacu. Uko akaba ariko bishikirizwa n'izo mpunzi zibona mbere ko hari izindi mvo zinyegeje inyuma y'iyo ngingo, na cane cane kubahatira gutahuka ku nguvu mu Burundi. Ivyo bituma kwiyumvira ko hari umugambi winyegeje wo gutaha impunzi ngo zitahe ku nguvu kuko abana bataye ingoga zo kuja kw'ishure, co kimwe n'abavyeyi babo bahitamwo gutaha mu Burundi mu mwizero wo gushobora kwiga neza mu gihugu. Uko akaba ariko babona bakanemeza ko ubwo buhinga bwanagenze neza kuko hari abarundi benshi bamaze gutaha bihebuye muri ubwo buryo nyene. Impunzi z'abarundi zo mw'ikambi ya Nduta zikaba zisaba Tanzania, igihugu cabakiriye n'abagira neza, gufasha impunzi zitarahitamwo gutahuka ku bushake bwazo. Ikambi ya Nduta womenya ko irimwo ibihumbi birenga 69 vy'abarundi. Ngaha akaba ari naho nsoreje ino nkuru nari naguteguriye iriko iravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndagushimiye, utegerezwa gusa kubandanya uri kumwe natwe. Ugire umunsi mwiza.